Musenyeri Gihimbare Gabriel yarakwiye icibutso nk'umuntu yarahambaye yarashinzwe kurongora Eklezia Katolika nk'usubirira uwararongoye Katolika Igitega Monseigneur Antoine Gross. Icibutso gishobora kuba Igitega, icibutso gishobora kuba ku mutumba yavukako, kubera yari afise n'amabanga mu gisoza. Twavuze tuti ico cibutso coshobora no kuba mu ikambi yararanguriramo ubutumwa. Iyo kambi uyu munsi yitwa Kamuha, kera bayita Cambodouin. Urumva yuko icibutso ntigishingwa kugira ngo abantu bakirabe gusa, gishingwa kugira cigishe abuyu munsi n'abazovuka. Hanyuma icibutso ni nk'igitabo candikwa rimwe kikaguma cigisha, ni igitabo kizimbutse, n'ishure rizimbutse, kugira ngo ntitugume dukora amakosa amwe kubera tutazi ivyazingamiza igihugu mu myaka iheze. Umunsi abarongoye igihugu, abarundi na twese turiko turibaza ikibazo, twumvise akamaro k'ivyibutso, tuzoraba ibindi bihugu nyene bavyinjiramo, naho tari biza gukurikira ivyo abandi bakora, turabe akamaro ko kwibuka. Ngira mubwire nti niba umaze gutembera muri Amerika, mu Budagi, mu Burusiya canke mu Bufaransa, mu Bubirigi, nta barabara ridafise izina. Kandi kubera bamaze kumenya akamaro k'umuntu, ibarabara iburaya ntibagitira igikoko. Iwacu amabarabara yo mu Kibenga ni kuwa mbere, ni kuwa kabiri, ni kuwa gatatu, ukamengo nta barundi bakoze ivyiza ushobora kwibuka, babita moderne. Ukamengo nta barundi bazize ubusa, babita les innocents, dushobora kwibuka. Ibimenyetso rero bigwiriye mu gihugu, bicika amashuri menshi mu gihugu, bigacika ibitabo vyinshi mu gihugu, ibitabo bisomwa na bose barengana, kuko uciye ahanditswe Pierre Ngendandumwe ukabukuze urabuze uti Pierre Ngendandumwe yari iki, yakoze iki, yazize iki. Uciye ahanditse Boulevard Prince Louis Rwagasore urabaza uti Rwagasore yari iki, yamaze iki, yagandaguye ryari, yazize iki. Ejo tugashiraho ibarabara ryitirirwa na Karorero, Colonel Philibert Sinzoyiheba na Karorero, canke tukavuga tuti Patiri naka kubera yakoze ivyiza. Tuza turiko turigisha urwaruka, twongere twibutse ico umuntu yamaze, kuko burya umuntu ntapfa cane cane yarakoze ivyiza. Umuntu ntapfa cane cane yibukwa kubera yazize ukuri n'ibikorwa vyiza yakorera abandi. Aha turamaze kuronka isengero ritirirwa Musenyeri Ruhuna Joashe, nibarabara Igitega ririho. Ejo tuzokwinjira mu bindi, twibuka abanyepolitike bazize ubusa, twibuka abantu bari rurangiranwa mu burimyi, twibuka abantu b'abadandaza batumye kudandaza nk'ikawa bikomera mu Burundi. Mu by'ukuri nitwamara kugurura imitima n'ubwenge, ivyibutso bikwiye kuja mu gihugu cose kugira vyigishe igihugu, abariho n'abazovuka. Niho n'abanyamahanga baje kuramutsa Burundi bubaha igihugu, kuko dufise kahise dusangiye. Ntageze kubereka cyo kubatembereza tukabajana aho bashinguye Rwagasore, aho bashinguye umuhisi President Ndadaye, aho bashinguye umusenyeri naka, aho bashinguye umushikiranganji yakoze ibintu bidasanzwe mu gihugu. Niko bizoba nitwamara kuguruka mu mitima no mu bwenge, tukamenya akamaro k'ivyibutso. Kandi ivyo vyibutso tuvuga nibikwiye kuba ibintu bizimvye misi yose, nibuye ritoya, n'itafari ritoya, n'ikaro ririko izina ry'umuntu, aho winjira uja muri hotel bavyita icibutso